kubaha mwiriwe mwese n'ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni ku igenekerezo rya 15 gitugutu umwaka wa 2024. Ejo mu gatondo hitezwe ko azokwa Kizoba arimo n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Azoba hakanye gusumba ahandi, azoba ari mu ntara ya Gitega hamwe n'Imwaro. Ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri °C 14. Ku muhingamo hazobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Azoba hashushe gusumba ahandi, azoba ari mu ntara ya Cibitoke. Ibipimo vyaho by'ubushuhe bizoba bigera kuri °C 31. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:43 rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwe iminota 6 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.